estila mu Congereza. Ndiki. Urazi igituma? Ndiki. Bro. Wewe ntuzi wewe? Urazi wewe? Ndakumenye mufasha iki mani? Kauka. Ndakumenye mufasha iki wewe? Peti yangu je niki? Wewe uri umusuma. Amahera ahubwo Jani musoma jewe. Ndumusoma. Ahubwo wowe wibisha. Ndumusoma. Wibisha amajambo. Ndumusoma jewe. Ndumusoma. Ubu izo ngiye kugutegeka byisugiye kubika ku nguvu. Ingo tugende. Utaje naho banzu dekuremo. We cameraman. Wakagira ucigaje nawe urancanda guhubura. Urumva tugende. Tugende. Uratanuza. We nakubari ati nkorera kuri de yawe ingo. Tugende. So bakunzi ba INYISHU Media hano kandi nikoze John imbere yanyu ndabaramukije bivaye naho muri ciao ndabakunda sana muvyara wanyu. Uno munsi rero nagarutse kandi murabizi ko ndabaha ikirori show. Today ni show. Rero bakunzi ba INYISHU Media nagarukanye umutipe yitwa Madiba. Vite kwanza meze neza. Safi meze. Baramutse bakunzi ba INYISHU Media uco wivuga mu izina. Oh, okay, bakunzi ba INYISHU Media ndabaramukije cyane nkuko mumenyereye hari abanzi n'abataramenya. Ni Mr. Madiba nkuko bisanzwe dorongo ya musuni kwa isazi bantega imana ikakira hambe go twakazuri pesa umwana bitire musiki timvo gasungi na nkuborofa mwana pasinga za Amerika na nkuburofa. Yesa, rero uno munsi ndakuzaniye amakuru. Ya, voilà, uno munsi jewe sije ndondera amakuru bakunzi ba INYISHU Media. Today banzaniye amakuru kandi yansanze aho nibereye. Nandi ko ndigira Mr. Madiba. None kubera ko warondeje. Je narutse mukorana naye. Nice azonshwanira, azohava nshwanira kubera ko wewe nabonye mukorana nice yo hava yibaza ko namuciye inyuma nkaza kukurondera wewe. Bo hari gitumye inza kukurondera wewe. Yego. Kubera nice novuga yuko bahuza nujya umutipe. Kuri ivyo rero ndibazura uramaze kubona ivyo mazemo imisi banzaniye ibisanga ngo nateye inda umukobwa iki. Jewe rero nanshatse ndaguhamagare wewe. Sivyo? Wewe ngira byokunda. Ujya mutipe musaza ujya mukobwa. Naramukomerekeje vyarashitse urazi icavuri yakoresha umuntu nabi. Vyarashitse nyene amfete naragize ishavu kujega yaho ngira ku madorge manini. Ujya mutipe mukobwa ari mwiza ari kumwemera ariko. Oya hari ubona sanujya. Ubona sanujya. Arenze ujya gusa kubera ndamwiyumvise. Reka guhara ubona arenze ujya. So bakunzi ba INYISHU Media rero today nashaka nyene bazanye Madiba kugira ngo ndabahuze Madiba gusa rero je narabonye urakazi. Ngize imisi nkubitwa Madiba uno cameraman zimya kwanza ndamubwire. Oya reka ndakubwire. Zimya ushazimisha Beni. Sawa umviriza Madiba. Jewe ngize imisi nkubitwa. Kandi rero aha anya matama arahanda. Kubera amakofi nariye mu biganiro nkuko areka kwanza mareka si blague ndiko ndababara. Rero sishaka kuza kunkubita nkuko wagize nice nkuko wagize nabandi wateye amabuye. Jewe tugwana ikiganiro mu mahoro hamanigiye. Uko avyumva unyishura kuvyo ndakubajije hama ikiganiro gihere ni gitahire siko none. Amfete ndakwerekeje ukuntu umeze. Sinshobora gushwanira umuntu nyene ari je ndavyitumye. Bivana n'ukuntu we aba yansatira. Yumva nkorera kuri ide azana. Okay. Aja akara ndakara. Aja yitonda nditonda. Rero nditonda rabibona. Awe turumvikana. Gusa rero reka rero twatse kamera hari ico. We ni yaseka nje nenze arika. Beni washa kamera sasa tufaye kazi. So, ego ushawasha. So bakunzi ba INYISHU Media rero reka tubandanye ikiganiro nandiko ndamubwiye Madiba je ndakunda dukore mu mwumvikano ntaze kungira nk'ivyo yagize abandi. So Madiba wabona rero mu bisanzwe jewe wandondeye wanzanye ngaho imbere ya kamera wavuze wambwiye ivyo gukomerekanya nico gituma natsimbanza gukupa kamera kugira ngo tubanze tubitahuzanye sishaka gukomereka. Ningari napenda kazi mzee. Baze ndakwereke. Nokwaze ko twokoresha umwanya tukagenda. Urumva? Jewe ariko ujya mu bono yo hava genda aramvuga nabi ngo iki yarambabaje iki aramhohotera ngiye kumusaba ikigoye. Ngiye kumusaba ikigoye nanje yabishije kuri rezo social nanje niyo mpamvu naguhamagaye kugira ngo nange ndabice kuri rezo social kugira ngo bayibone yuko namusavye ikigongwe byaheze je bifuna ye. So bwira abakunzi ba INYISHU Media icatumye exactement none ni gyanda yatumye mugwana cyangwa ari yandi mabifu mufitane. Je sinumva yuko umugabo nka wewe woja kugwana n'undi mugabo mupfa inda itari yiwe ari iwawe. Mbo
aho ikibazo kiri urya ni musaza we yaje ambwira ngo urumva mu bitaro ngo badusavye amahera ya naya ku nguvu ngo je ngo ndabaha amahera bagende baha abadogiteri aho nibibaza kujya mu tipa rumwe escrow mbega mbo birashoboka kubera nanje kuva amaze kumbarira aya majambo umukobwa ntiturabonana usivye yuko yabariye nice ngo azoduhuza n'uwo mukobwa ndakubaze none Madiba ujya uwo mukobwa yarigeza mukwereka imbere yuko atwarinda imbere yuko umutera iyonda wari umuzi ujya mu tipe eka namubonye umunsi wa mbere nyene bazananye na nice numva kujya mu tipe yo bari mu escrow none ko yo bashaka kukurira amahera aze kugusaba ivyo agusaba gusa Bo ndavyikeka kurera bambwiye yuko ngo numusayi twa J-Chance ngo araririmba ibintu nk'ivyo ashobora kuba ashaka kumvumira ko jewe kubera amaze kugira yego abantu baduga kwinshi na jewe hari abamaze kundugira ko kuze John bamaze kwamamara ku marezo sociaux bavuga ngo barazinanyira kuze abakobwa benshi baguma bavuga ngo turakundanye ngo biki nibindi ariko jewe ntanabazi so umviza nje ndakubaze ikibazo mfise nuko mbona uwescrow hagati ya mwebwe babiri rero ubwo wescrow aho ndabubona sahandi wewe uzugumuza imbere ya kamera uje imbere ya kamera uvuga ati ngo musabe ikigongwe uwo wakomerekeje kubera mushikiwe uwo wundi nawe ukabumbiye kutigeze umubona n'imbere yuko mushikiwe umuterinda ntiwari umuzi kandi mwarakundanye igihe kirekire ntiwumva ko hari ibintu bitariko birumvikana neza bo ikintu gihari umukobwa ntitwigeze dukundana n'umwanya mutoya gusa umukobwa yaraje arambye ati ndagukunda amaze kumenya ndagukunda ndavuga ati Messi sana turabajama gusa ntitwigeze dukundana hagira yaho avuga ati ambwiye icivuzo ciwiwe amahera je nkora umuti kuva ico gihe ntiturasubira kubonana urumva rero haheze imisi ngahe gusa ca ndamubona uwo muhunga je ngo jewe ndi musaza we ariko rero nkeneye kuzoyibona nzokwemera neza kandi musaza we bamaze kuduhuza nawe n'uwo mukobwa bari kumwe bro urumwesco dumwesco gute urumwesco dumwesco gute nangi niho ndakubariye uwo mukobwa yakurondeje amahera ko je watabura yandondeza ngo ndamupompore biravana none unyamba wirabura nk'inkoni teka canke utari mwiza bakunzi bayinyishu mezi ndaba neza ninde yirabura hagati y'uyu mutipe uyu si wasa n'igikara inde jewe bro wewe wosa nabi nakubari ugira umvamiriye aho ya tuvugesha kuri uranyita mubi ndaguhubura uranyita mubi jewe erega igituma uri mubi ninde nakwebuye igituma ndakwemeza kuri mubi uragushima none gusa banshimye ncemeza neza yuko je rimwiza all right musali ya compagnie okay sawa baragushimye bagushimye kugira uterinda icyambere kwanza banshimye kubera babona yuko bakaronka umubebe wanje bigenda fresh umviza ndakubwira uri mu escrow kandi ndigoma ndabisubira muri mu escrow kubera iki umviriza tugenda wikogwa naguhamagariyeko iki cyo naguhamagariyeko oya wewe ukeneye ko tuyagibi uzondonda inbox uje ndakurondera inbox aha nyene birahera urazi gituma wowe sino jana mu escrow kuhuza n'umuntu je utegezwa kumva neza urazi gituma uri mu escrow wewe nta kuntu woza ngaha imbere ya kamera uvuga yuko kwanza ivyo nabikubwiye abo bakobwa nabo bagushimye uraza abakobwa bamaze kundugira ko jewe yego bamaze kujya hiti bivanye n'izina ryanje nivyo kutari wayivuze wari wavuze ko nta wewe nawe uri umusekro nawe wewe wari wavuze yuko nta uragushima nta urama amahera ngo ndamukorere nk'ivyo wakoze wewe sawa abumva abademu bose mugendana bose ni nyarucari nta mahera afise Jenga naba bosi iki urarenze kuno muesco ndakubwira izina rya uri umusuma izina ryanje ni Mr Madiba uri umusuma arasuma uko mwizi mwizi kisuma sawa hapo vole matata bandi uriko uratwenga ma biri serie oya ugira untuke ndakubwiza ukuri uvuga ko ugira untuke ndakwereke agisyo jenda mimi nakwambirisha ukuri ndagukuri kwawe wewe uri matata bandi volea estila mucongereza urazi gituma ndiki bro wewe ntuzi wewe urazi wewe ndakumenye mufashiki mali kauka ndakumenye mufashiki wewe peti yangu jeni wewe uri umusuma amahera ahubwo ndani musuma jewe ndumusuma ahubwo wowe wibisha ndumusuma wibisha amajambo ndumusuma jewe ndumusuma ubu izo ngiye kugutegeka vyisugiye kubika ku nguvu ingo tugende utaje naho banzu dekuremu we cameraman wakagira ucigaje nawe urantanda guhubura urumva tugende uratantuza we nakubari ati nkora kuri de yawe ingo tugende